Abamba ngahi Ibujumbura nagiriwe ubuntu Imana irampa kuba ngahi Ibujumbura nk'abandi burya si coroshe kuba muri kapitale kuko urazi iyo twavukiye ugacubona usigaye baba muri kapitale hakuru ahantu n'abatwara igihugu bose baba Imana iba yaguteye agateka. Abel atubwiye yuko Imana yamugiriye yakugiriye iki Abel? Yangiriye neza. Imana yamugiriye neza Abel abi Ibujumbura. This is Sandy Umoja TV. Bwabo mwe twamatwa wabwiye vya biganiro biryoshye cyane y'ama interview y'abastar batandukanye. Murazi ko abarundi dufise impano nyinshi cyane zitandukanye. Umuntu hamwe usanga umuntu afise impano zika 10. Ivyo wowe urabizi. Uno musi uraza kuyibona. Uno musi dufise umutumire akomeye cyane akina amareresa akinibiriri ibintu byinshi bitandukanye. Avaye kuvuga amajambo menshi reka tumusabe kwanza atwidondore tuza kumenyana n'ibindi byinshi cyane byasanzwe tumuziko. Okay. Shoferi na makirero woshobora kutwidondora hama tukumenye muri byinshi bitandukanye tugiye kuvugana muri umwanya. Okay, Jenny amazina ni Abel ndiwayo hama abantu baramenyereye mu ndirimbo zo gutazira Imana, indirimbo zo guhimbaza Imana. Bamwe bita ngo indirimbo z'Imana, mugo je ndazita indirimbo zo kuvuga ubwiza bw'Imana. Indirimbo zo kuvuga ugukomera kw'Imana. Indirimbo zo kuvuga ibitangaza Imana ikorera abantu. Yego rero Jenny Abel ndiwayo nkongera nkaba ndi mukinyi w'amafilime. Nibaza ko hariyo benshi bamaze kuzibona. Nkaba ndi umugabo ndubatse ndafise umugore ndafise n'abana batari bake. Nkaba ngahi Ibujumbura nagiriwe ubuntu Imana irampa kuba ngahi Ibujumbura nk'abandi burya si coroshe kuba muri kapitale kuko urazi iyo twavukiye ugacubona usigaye baba muri kapitale hakuru ahantu n'abatwara igihugu bose baba Imana iba yaguteye agateka. Abel atubwiye yuko Imana yamugiriye yakugiriye iki Abel? Yangiriye neza. Imana yamugiriye neza Abel abi Ibujumbura. Mbe Abel waje Ibujumbura uvuye? Je naje Ibujumbura nje mve Ikigali. Ya nahereye Ikigali burya kapitale ya mbere nabanje kubona ni Ikigali. Je narabaye mayibobo Ikigali. Nabaye Ikigali imyaka nk'umunani nukenera kubimbaza ndafise ubuhamya bwishi. Nabaye Ikigali imyaka myinshi hanyuma 2006 amahoro abonetse mu Burundi. Hari uko nanje navuze ati je kanitahire mu gihugu ciwacu. Kuva 2006 ndi ngahi Burundi sindasubira kuja hanze uretse nko gutembera nkagaruka. Abel yavukiye Ikigali? Oya. Abel yavukiye ngaha mu Burundi mu ntara ya Kayanza muri commune Muhanga. Mu ntara ya Kayanza commune Muhanga nibaza ko beshi barahazi. Niho navukiye hanyuma n'ugwimugwano nanituru waruba mfise imyaka 6 gutyo canke 7 ndibuka ko nagira ntangura umwaka wa mbere. Hanyuma nyuma yaho ndatembera ndaja kuba mu Kirundo kuko papa yaragira abagore babiri yaranje ari mu Kirundo yarafise undi mugore ndaba mu Kirundo rero ndigaho kuva mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa kane ngeze mu wa gatanu niho nahavuye mpeba amashuri canja kuba mu Rwanda nja gupagasa. Iyo nzira yatumye ni muri iyo nzira yatumye nsanga sigaye mba mu Rwanda nagiye ngiye gupagasa mugabo jewe kavukire nahanyene. Okay, turumvise ko Abel nk'ubuzima bwinshi bwiwe hariho n'ibindi zo kumubaza mu kanya yatwemereye ko aza kutubwira kumwe yabaye mayibobo Ikigali. Umusare nk'uyu hajya benshi basare benshi bava kure cyane ariko tumenye yuko impano hajya Imana igukuye kure kenshi
kenshi abantu bateye imbere mu bastar haba mu muziki haba mu mafilme haba mu nkino zose zitandukanye benshi uzosanga bavuye kure ariko kuko no mwanya tuje kuvugana na ABEL ku buzima bwiwe ku buzima bw'indirimbo ziwe aririmba ku buzima bw'amareresi yiwe akina amareresi ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Rero kuri no mwanya tuguma tuvugane na ABEL kuvyerekeye ivyo bintu bibiri gusa ibindi tuza kubimenya mu kanya. ABEL usanzwe ukina amafilme ukongera ukaririmba eske ivyo bintu kubifatanya ari bibiri tuzi yuko byose bisaba inguvu nyinshi eske byose urashobora kubijyaniranya rimwe icarimwe? Ego je ndabijaniranya icarimwe kandi nkabishobora kuko sinavyo gusa ahubwo n'ibindi nkora sukuririmba no gukina filime gusa kuko Jesse no kubesha ngo filime no kuririmba ngo vyontunga nabonye ahubwo bitontunga ahubwo ndafise ibindi mvanganya kugira nshobore kuba kandi ndabishobora kubera je sanzwe ndi umunyamwete vraiment ndashima Imana ukuntu yandemye kubera je ndafise umwete atara kandi nibitaza mu nyuma ngo mere nk'ugwara muri nguvu iki ubundi ubu vraiment ndashima ndafise umwete wo gukora akazi kandi nkagakora neza cyane. ABEL turazi yuko filme itwara umwanya munini itwara uburyo bwinshi tukamenya kandi ko indirimbo zitwara umwanya munini zigatwara n'amahera menshi eske ABEL arafise management? Management ndayifise ndafise management. Iyo management yawe yoba yitwa gute? Imana yo mwijuru. ABEL avuze yuko management yiwe ari Imana yo mwijuru ivyo bintu nibaki bahora bivuga Imana yo mwijuru ko managinga gute ga ABEL ayo mahera avahe? Ijambo ry'Imana riravuga ngo uwizigiye umwana w'umuntu aravumwe nibaza yuko ivyo bizi nimba uri umuntu usenga ndabizi uwizigiye umwana w'umuntu aravumwe rero iyo wizeye Imana irafise ingene ikora niyo manager wa mbere dufise aruta abandi ba manager bose bo kuri iyi si kubera iyo wishinze umuntu ngo umuntu nibazo tumugera ahantu hanaka ntahugera kuko umuntu no musi ashaka kwizera eje akaguhinduka umuntu ashaka gukura no munsi eje akakwanka ni kwisimeze mu gihe ushize Imana imbere ukayisenga ukayubaha Imana icezagira ibikorwa by'amaboko yawe hanyuma bikagenda neza. ABEL turazi yuko ivyo bintu byose bifise bikoreshwa amahera menshi cyane turabizi ayo mahera avahe tubwize ukuri nimba hari izindi business ukora cyangwa iyo management yawe ariyo iguha amahera tubwire ukungene aboneka kugira nabandi babonereho. Management wanje Imana yo mwijuru irafasha igahezagira ibikorwa nkoresha amaboko yanje yarampaye ico nkora Imana hanyuma imaze kumpa ico nkora kuko navuze ati Imana mfasha umpe ingene mbaho hanyuma umanaginge mu bikorwa ndagukorere Imana ikirabikora iranyumvira igaca impezagira hanyuma yampa ibihumbi 100 nkakuramwo ayo arasiyo nkakuramwo ay'inzu ayandi nkavuga ati nayo gukorera Imana ni muri ubwo buryo Imana ihezagira ibikorwa vy'amaboko yacu. Okay ABEL eske muri ivyo bintu bibiri gukina amareresi kuri indirimbo zo kunena Hazimana muri ivyo bibiri ni ari business kuri wewe canke byose si business ubifise indi ntumbero? Muri ivyo byose nta na kimwe ari business nta na kimwe kiraba business ndiko ndatangura hari habo numvise ngo bararonkamwe uburyo bararonkamwe amahera mugo je ntayo ndaronka mugabo ndi mu ntango nibaza ko muri kazoza kubera ubu naruguruye channel ya YouTube ndatangusha nk'ibikorwa ndakora ico bita monetize ndayimonetiza nibaza ko muri kazoza nimbandanya nkina amareresi cyane ashobozogira igihe umuntu basi akazararonkamwo nayo gukota kamera. Okay muncha urumva umaze kugira i channel yawe ukayimonetiza sadire yamaze kuba business naho wabishishije hirya ngo si business imaze kuba monetize sadire ceremony ukeneye kuri konte yawe sivyo no sinze ndabe ko navyumva babivuga mugo sindatanga ko yaje ndabe ko noza ndaronka $1 nanje mugo navyumvise bivuga ngo harabamwe amahera nkarabamwe iki mugabo me jewe sinoja ngo nkubeshe ntamera ndatangura kurya ntamera ndatangura kuronka ariko ndiko ndagerageza nkuko abandi babigira ndabe ko notangura kuyaronka rero sinovuga ngo si business mu minsi iri imbere birashaka kuba business nkuko nabandi ari business. Okay ABEL katurabe kuko turabona ko urugendo rwabaye rurero ntituzi niyo ugiye ntaba tujana iyo tutazi ariko katumusabe yuko iyo parking umuduga keke pare ngaha hafi aha
hama tubananye tuvugana tumaze ibibazo 3 ne 5 hama tumureke abandanya akazi yararimo kimwe gusa tubandanya tumushimira ku mwanya yaduhaye wose. Abel urashobora guhagarara? Nta kibazo, reka ndaba ahantu no parika ku ruhande dushoboye kuganira neza turi areze ko hajya mu modoka ari gusanga n'ivyiyumvira umuntu atanga bitaba birashe bitewe nuko umuntu aba ari kuri vora. Ega nshire ku ruhande mushobore kumbaza ivyo mushaka nta na kimwe. Sawa banywanyi ba Sandy Umoja TV, Abel atwemereye ko gomba hagarare muri uno mwanya, yuko turaba duhagarara hama tumubaze ibindi binka bingahe vy'akazi kiwe, hama byose birabandanya muri kano kanya gatoyi cyane. Banywanyi ba Sandy Umoja TV, murabona twamusavye akanya, tumaze kanya kanini cyane two turaganira ibintu bitandukanye, kanatsinda aracafise ibintu byinshi cyane ategeza kutubwira. Tumusaba yuko yotuganirira bizanye n'akazi kiwe, twamusavye nuko twokururuka kugira tuvugane dutuje ntiduhave tugira na accident. So twamubajije ubwa mbere tumubaza ko ibikorwa vyiwe asanzwe akorera muri kino gisagara ca Ibujumbura ko yoba ari business canke atari business. Yari yatubwiye yuko atari business, ariko mu nyuma je nasanze ari business kubera yamaze kumonetiza konti yiwe ya YouTube. Nagoma namwe namubaze ko iyo konti yiwe ya YouTube ariwe asanzwe exploiter, ko yoba afise n'izindi konti za Instagram za Facebook yoba asanzwe kuzikoresha kugira natwe banywanyi ba Sandy Umoja TV tubane tumukurikira ku mpande ziwe zose. Utubwira ko izo ni uzikoresha? Ndakoresha imbuga zose, rega na jewe ntumbone uko nkuze ndazi ujara nibi. Ndafise Facebook ya ABEL kuri Facebook, hama ndafise Instagram ni ABEL nyine kuri Instagram, hama ndafise page ya Facebook. Page ya Facebook ni ABEL Burundi. ABEL Burundi ni kuri page. Nkagira niyo channel ya YouTube nyine ABEL. Urumva naragerageje kuba hose hashoboka, gusa sinshobora kubikurikirana neza ijana ku ijana, hari ivyo ntashobora. Mugabo maze kuvuga ko udashobora kubikurikirana ijana ku ijana, ni vya bindi uzusanga waramonetije ya konti yawe, ukeneye amahera kuri YouTube, ukeneye amahera kuri Instagram, ukeneye amahera kuri Facebook, ariko kuri uwo mwanya utari ko urabikurikirana cyane cyangwa utaravye undi muntu ubiha ngo bikurikirane. Urumva ko bica kibibazo aho ndafise umuntu ankurikiranira YouTube, ndafise n'unkurikiranira page ya Facebook. Ko jewe yarananiye no gukoresha vraiment, je yarananiye sinojanga ngo mbeshe, mugo ndafise umuntu azarankurikirana ndabira. Ama Instagram ndayijemo nka rimwe mu mezi 5 ndayifise, ariko nawe yarancana. Ego ibintu ni byinshi, ni ibintu uvyishinze n'umutwe wavusa rukameneka cyangwa gasanga mbere nakazi ukora karakunaniye. We ibintu bigira nka mirongo wo kubwira imbuga ziri muri telefone ngene zingana ntiwoshobora kuzikora wewe nyene ngo ngere ubandanye nakazi kiwawe. Je nanje nta mwanya mfise wa telefone, nta mwanya mfise, gituma bimwe na bimwe je ntabikurikirana, mugo ndafise umuntu abinkurikiranira. Okay Abel, turakubona muri filme zibiri dusanzwe tubona muri no misi ikurikirana, muri filme Urugendo na filme Paradiso. Eske muri zo filme Urugendo na filme Paradiso ni yahe yoba yarabatwaye uburyo bwinshi gusumba yindi? Nshobora gusanga no ninjiriye umuntu jewe muri Urugendo ni filme itari hiwanje, ni filme ya Fanny Lavine. Filme ya Fanny Lavine yitwa Urugendo, baranzi kuva muri part 1 part 2 bose ndayirimwe. Ariko muri filme Urugendo sishaka kuvuga ngo yatwaye uburyo bw'iki canke buke ko si wanje, ni ya Fanny. Ico kibazo c'uburyo ca filme yatwaye uburyo bwinshi muri izo zibiri, nibaza je ndakwishura ku ca Paradiso ku buryo yantwaye, hanyuma ku buryo bwa filme Urugendo zo bibaza Fanny. Reka tuze kuri Paradiso. Paradiso niyo mvuze, Paradiso byagenze gute? Paradiso ni filme yiwanje yantwaye uburyo burenze, narabuharuye ndanacoka kubera na ya mashuri make. Iravuga irazimvye cyane, nije ndabikubwiye. Okay, biravugwa yuko Igitega mwari ma prepare kugira lancement officiel, kuko sometimes urashaka kugira lancement meme mu ntara zose z'u Burundi bihaca bivugwa ko Igitega mwateye swata. Eske byo bari ivyo kuko ngo nta bantu mwarose Igitega sinzi ko tabafanze mu mufise? Bo je lancement Igitega si ya filme Paradiso.
no filime Paradizo lancement yayo yabereye ngaho Ibujumbura mu Carama barabizi. Hanyuma ijya filime y'Igitega yari filime yateguwe n'iyindi groupe kanaka, hanyuma je narayikinye mu iyo filime, rero bari bayiteguye kuri Ingoma Bar, ndajayo reka simvuge ngo twateye swata kuko ibintu dukora mu Burundi abarundi ntibarabitahura. Reka ntitwateye swata kubera twebwe ubwacu twabitahura, twari duhari. Urumva iswata bashatse kuvuga, kandi je naravuye Ibujumbura nkaduga, mama yeshima kaduga, n'abandi benshi iyo swata umva ari washaka haze nde nibijyanye n'ivyabaye ni sawa. Nashaka hazi abarundi bose bemera gukora ivyabo. Nivyo abindi duha tuvuga yuko abarundi dukunda ivyacu, dushigikira ivyacu kugira ivyacu bidambiranye bitera imbere. Sivyo none. Hama hari kindi watubwiye ko twasavye yuko abafanzi baza kugikwikirana, watubwiye ko babaye i Kigali haba mayibobo i Kigali. Eske ico kintu wogicisha ko kwijambo rimwe? Mbo ivyo naciye mu Kigali, mayibobo i Kigali ni ibintu birebire byatwaye imyaka n'imyaka. Narabaye imyaka 8 hariya, naciye mu buzima burebure. Reka muri aka kanyene muri iri barabara twahuriye ndi mu kazi, nibaza ko ntobishobora kubikudondagura kuko ni birebire. Mugo murashaka uzondondera nkabivuga kuko n'ubuzima naciyemwo n'ubuhamya bwiza bufasha abantu benshi. Je umpamagaye nzobikuganira kugira ntihobora uwo byofasha. Hari umuntu bari mayibobo nkuko naje nabaye mayibobo, bakibaza ngo nzobaho gute, bizogenda gute. Mugabo ndashobora kubaho ubuhamya kugira ngira abo nigishije. Ivyo rero uzobifatire uwundi mwanya mubimbaze ntacu. Sawa, atubwiye yuko ivyo ari kibazo kirekire, ari inyishu ndende cyane, ariko kuri no mwanya tumaze kubabaza ibibazo vyinshi cyane, ariko ndababaze ikindi kibazo kimwe, hama uce dukorotera ikiganiro cyose uko giha kiragenda. Mutama ABEL, dukeneye kumenya ubwire abafanzi bawe challenge mu buzima uhaye ucamwo, stadire muri filme canke indirimbo, wemvite abagukurikirana bose kubandanya baguteza imbere, kuko abarundi twebwe nyene twe tuzoteza imbere ibintu vy'iwacu, yama filme yaba indirimbo, ibintu vya vyose. Dusabye rero wemvite abarundi kazi, mbese n'abarundi baba mu bihugu vyo hanze, kugira babandanye bateza imbere ivyabo mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Gusa wabanje kumbaza ngo challenge ndiko ndacamwo. Challenge mpunze kuvyumva mu radio, harabasana barabasora indirimbo ugaca wumva ngo agize ngo aga challenge, ngumva ngo abandi baririmbye. Je sindagisobanukirwa neza challenge, je naco nzi neza. Okay, c'est-à-dire les difficultés, ibibazo hora navyo. Ibibazo vya mbere muri bikorwa dukora, ibibazo urazi gukora ibintu abantu ntibabikunde ngene bibabaza. Twe turacari mu bintu n'ubu nyene, nubwo tuguma twigisha abantu bakunda ivyacu vy'abarundi, haracara abantu benshi mu Burundi aravye ikintu abonye ari cy'umurundi acacanga, akibona indirimbo ari nziza, ubwo nyene acabona ni wa mutipi mu Burundi w'imuhanga ABEL, ivy'abarundi wapi, ubwo nyene akabara vyasa. Hari umuntu nari ndahantu abantu mwe batanga kumbwira ngo ndarimba neza, undirimba nk'abanyarwanda. Undi muntu atangwa ngo warafise indirimbo, ubundi na ngo wararenze indirimbo ze zirarenze. Ubundi muntu acaba ngo jivye abarundi nta nivyo mpora numviriza. Urumva ibintu nk'ivyo vraiment uca wumva nyene utanga kubabara ukuntu. Amafilme twakoze, filme Paradizo ni filme yakunzwe ku rugero, abanyarwanda bandondera ni benshi, bambaza ati mu Burundi murarenze vraiment, ti filme ukuntu isa, iyo biri ku rugero arangaha mu Rwanda aha ntibigeze saho. Urumva mugoro umuntu ashaka kuyiraba amaze kubona ari umurundi gusa akabona wapi. Rero nuvuga ibigeragezo vya mbere duhura nabyo ni byo kubona abantu badashobora kwiyumva nk'ibintu vya bene wabo barundi. Ivyo bintu byaratunaniye kandi kubibashiramo ntituzobishobora. Mugo zuguma dukora tugerageza dukora ibintu vyiza, ngira buke bazogenda baratahura canke Imana ibidufashe. Burya washize imbere gukunda igihugu n'ibikorwa bikorerwa muco bikunda, kuko uzora nko mu bindi bihugu je nkaho hakujya nabaye nk'indirimbo z'abandi ntazo bitaho, usanga bavuze indirimbo zabo gusa bakazikunda uko nyene. Mugo twebwe ugeze ngaho ugasanga nko muri gospel mu Rwanda niyo yafashe ikibanza ngaho, nugo rararimba gospel yagute, nugo ratanga ubuhamya bwa message yagute, ntibapfa bayumvise. ABEL ivyo byose izo ngorane muvuga ko muhaye murahura zifitaniye isano n'uburyo peut-être ko hariho
amashami ya leta ajejwe gutunganya ivyo bintu yoba atari ko aravyifatamo neza sinzi yuko ayo mashami ya leta yoba ajejwe kwifatanya gukora ivyo bintu mwe muba muyazi canke muba mumaze guhura canke hari ico yoba amaze kubafasha je nabonzi kandi ushaka kuvuga nka Obedeya n'izindi ntarinze kuvuga Obedeya ndayizi ndazi nahiba mu Kinindo mugabo je yari ibintu ugenza gake sinabona abagenzi banje yo bimaze kugira akamaro nimbo nabo yagira akamaro naje nzoyitura hanyuma gusa nka leta nayo irakwiye kuzira dutegura ibintu mu bisanzwe nka filime yotera imbere gute atakintu ngaruka mwaka kibaho kijanye na filime nka festival ku buryo umuntu misi yose umwaka umara kora ahiganwa ati nkine muri inzoje muri cakintu bagategura nk'ikintu gikomeye mu gihugu kizwi c'inguvu gitegurwa na leta ku buryo impano z'abarundi ziguma ziduga abantu bose bari mu ntara ukabona barazanye ibikorwa bakoze muri uwo mwaka aho twoca dukora duhiganwa kuko wese aca higanwa kugira avuga ati je kijya kintu ujya mwakuza nkene nzokijemo kandi mu mwakuza nkene nzotware ijya trophy canke kya gikombe mugabo twebwe turakora nk'abantu mbere batanazwi batanabaho kandi burya filime yari kintu gitumo igugu kigera kure nk'ubujara abantu benshi banyandikiye bambwira ati mu Burundi sinzi ko hasigaye hasuko hasigaye neza ahubwo sije nzobona ndagarutse kubera birabiye muri filime turi mu bantu dufasha igugu kugira kigere kure gikundwe kimenyekane mugabo vraiment ako kantu nyene sindi gituma batatubona ngo bagire ico badufashije bwo buke ngira bazogira igihe batubone nk'ubu nimba wakoze nk'igikorwa ciza kigakundwa ugasanga haro n'abantu bibaza ngo jara nuwambajije wo mu Rwanda tene nkawe wewe kuri iyo filime wakoze uri nk'umurundi ati ndibaza nka leta yaragurondera guhagashime iragira felicitation iragufelicita kubera wakoze akantu keza navuga ati jewe aho mbona nta numwanzi ministre je ntanazi ngira ko ndanabaho okay na filime ntayazi okay abanywanyi ba Sandy Umoja TV turagira ikiganiro n'uyu mustare n'uyu munyempano nyinshi zitandukanye turavuganye vyinshi turakeburanye kuri vyinshi cyane turakeburanye mu mpande zose zitandukanye ivyo byose abakurikirana ama interview barabona ahari ico bita kasorobo mu kirundi bacize ana gasorobo nyene Magasorobo mu mpande zose za culture y'u Burundi z'inkino n'imico kama byinshi bitandukanye bisigura ko muri zo mpande hariho uruhande rutari ko rurafasha neza abanyempano bisaba ko rero leta abarundi kazi dukunda ivyo watu biteze imbere tubikunde ntizo turaba ngo hasohotse ngo sezo ngo ivuye he ngo sezo ngo ivuye ngo bari dukurikirana ari filime z'abarundi hari abarundi bakina cyane gose baryosha ibintu rero dusavye yuko mukurikirane ivy'iwacu mugirane rero kuri no mwanya kadusabe uno muntu wacu adusezere hama natwe dusezere abanywanyi ba Sandy Umoja TV ABEL akajambo kamwe ku fans biwawe no ko bakurikirana Sandy Umoja TV akajambo kamwe ni babandanye nyene badufasha gukunda ibikorwa byacu no kubiparataja bigere kure je mu bisanzwe nk'ubu narabwiye ko nageze kugira igana navuga ati je sinzoshaka kwinginga abantu bagire subscribe kuko usanga uri kurabingingira ikintu badakunda ajya subscribe nta numwe atayize umuntu afite telefone arazi ko ufyonze hahuje uba wemeje kugira uzogumura ivyo bintu negasha ivyo wobigira urinze kwinginga abantu nimva ntibi ari umuntu yagukunze kunze ibikorwa by'iwawe nta nyungu nta cyo tumatabigira kandi subscribe nibaza batacho yica telefone ufasha ajya hahuje ukahafyonda sinibaza ko telefone yawe icipfa sinibaza ko telefone yawe ica yuzura sinibaza ko baca bakuduzira ama mega biguma ari kwakundi mugo ntavyo bakora je nka filime yanje Paradise aho natangari niyo yararabwe cyane ubigeze mu bihumbi imaze kurabwa n'abantu 195 ugira kwizimba amajana 2 mugabo murabo subscribe mfise ntizigera n'ibihumbi 10 urumva iyo tandukanira donke bararaba nyene bakumva bararyoherwa bati mu kipe ati akakana nako ndamuha akumva kumengo baguteje imbere gose mugo byari ngombwa ko bagira subscribe byari ngombwa ko wakunze kugwa cy'umuntu wemeze subscribe kugira uzogume unakira uraba ibindi ashirako je ntitwatezwa kurinda kubihatira kuko n'ivyahandi yuravye ikintu ukabona kirakuryoheye nk'ifilime ucyusyonda ko kugira ati ibindi bizoguma biza mbo wambire mu kubibona burya niyo nyungu ya subscribe nigasha urumva ugeze aho uba ucinginga abantu kugira subscribe ntuburagira ngira kurugiro gukora ibintu vyiza nuwa wiyemera kora vyiza abantu bonyene barondera kugira subscribe kugira ngo uyu muntu ifonzo kame namukurikiranye rero ngira tubikora nabi ntidukora ngira ibashimisha
ubwo nitugira ku rugero dukore bashimisha ngira ngo nayo ma subscriber azoduga tarinze kubagora kubinginga. ava yuko tugusezera akabazo nani bagiye kubabaza akabazo kerekeye filme twigeze kubona iri kuca ku marezo sociaux cyane yitwa Nobera uri umugabo wa Titi. Ijya filme igeze mu biki abantu baza barayakiriye canke dukeneye umuco kuri ijya filme? Nobera nivyo narayikinyemwo, ni filime irimo abantu nyene babeshi batandukanye mbere n'ibihangange na Big Fizzo yarakinyemwo iki, je narakinyemwo ndi umugabo wa Titi, novuga ko ndi nka acteur mugabo kuri Nobera sinzi n'impamvu yimbagije kuko nta birebire ndayizi ko nubwo nayikinye mu bintu vya kukijanye na Nobera sinkunda kubivugako. Narakinye nyene nutombora ukambona muri YouTube uzora uryoherwe, narakinye kandi nibaza ko nakinye neza. Mugo birebire vyimbitse byo muri Nobera muzobaze kukeyi niwe abiyizi, je nta birebire ndayiziko. Atubuye ngo Nobera ngo nta birebire abiziko, c'est-à-dire point d'interrogation. Ariko reka tumubaze plan afise muri no carrière y'indirimbo ziwe na filme ziwe, c'est-à-dire plan afise ejo nimba tuzoronka yani masuite y'amafilme ijya filme mbe ni Paradiso yuko tuzoronka suite canke ho bahariho nibindi bikorwa hara planifier aba mu ndirimbo canke amafilme. Kimwe gusa nuko hariho Paradiso narayanditse iya kabiri nzoyibandanya mugabo ntibirakunda kubera iya mbere ntwaye uburyo bwishi kandi ntabwo narose ndayishiza habona ubu ndiko ndiga ko ni gute noronka udufaranga umunsi nzoturonka nzoca ndayigira yindi mugo ntabwo ndaronka. Hanyuma nindamuronka nzoca ndayikora Paradiso ya kabiri. Hanyuma ikindi turetse na Paradiso ndafise indi filime ngira ndabahe mu misiri imbere itari myinshi ngira ndabahe filime kandi iyo filime je vraiment nkunda gukora utuntu nihoreye ndazi ko izoza iruta Paradiso. Izoza iruta Paradiso nibaza ndatangura turunaje mu misi mikiri imbere mutangure kubona uduposte twayo ako nakabanga ndabibiye. Hanyuma nta birebire no ivuga ko kuko muzobona hagize nyine mutangiye kuyibona. Hanyuma mu vy'indirimbo ndabandanya nkora n'ubu nabakora indirimbo nshasha ya Lumba iri muri style ya Lumba, indirimbo yitwa Urahumuriza ngiye kuyikorera ahantu heza, ngiye gukora video nziza cyane nzoba ndi muri Tanganyika mu bwato bugezweho nerekana ngira abanyagisagara ko Imana ibahumuriza ndabaraba ndi murozi ngira ati Imana irahumuriza. Mu minsi mike cyane iyo video muzoyibona je sinicaye ndiko ndakora. Hanyuma nibaza ko nta birebire Imana imfashije nkaba nkiri muzima ikabirandinda nzobona abahaye byinshi. Okay, Abel turamushimiye cyane Abel. Merci beaucoup. Ugira umunsi mwiza n'ibikorwa byiza n'iterambere. Cyongereza bavuga ngo caho ni caho. Ico ni Cyongereza. Caho hariya. Sandy Umoja TV pamoja. Ico musaba gukora ni subscribe, notification, partage kugira tubanaye turonka ibiganiro bitomoye. Vyaba abaririmba bakena amafilme n'ibindi byinshi bitandukanye tuzaturabironka. Reka twigire turasubira mu kanya. Ciao.